kwizera kwacu kurahamye pe, kushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya dushikame gusa, twabonye ubuhungiro muri Yesu. Yemwe mwese abakiriye agakiza, mwihanganire ibibagerageza, n'igihe gito tugatahuruka, aho tutazongera kubabara. Abazoba banesheje urugamba, nibo bazokwamana umunezero. Ntutinye, nanaryo ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe nzokwama ngufasha, nzoguha inkomezi zo gushikama, nzogufata ukuboko ntaco utinya. Yemwe mwese abakiriye agakiza,